mu buzima bw'umuntu nibibi kwicuza mugabo haragera igihe wicara ahantu ukiyumvira ukavuga ati none yego nimba ari bibi kwicuza kubera iki aba bantu feedback yabo itagaruka ndakubwire nk'akarorero for example wewe uri umujama turayagasana muri aba baririmbyi bose for example nka Alvella genda umumenyesha makuru suko ndashoboye gutegura ama conference de presse ndashoboye kuba umattaché de presse ndashoboye no gukora ibindi bintu muri entertainment ariko tuki atararonka amafaranga donc ataraboneka amafaranga yaranyitura manager none bigende gute ko ndibuka ko hari na album ya Alvella yapfuye ko ciza amaze kuva muri Miremekaza akaja kugurura CB Music yiwe twari dufise umugambi wo gukora album ya Alvella ndibuka ko twari twanapanze ukibaranse kuri Pasika mugabo disque dire yari mu indirimbo ishiragira ikibazo imaze kugira ikibazo rero biba biboneka ko umugambi wa album upfuye ariho haci yasohoka ijya ndirimbo kubera Imana uri kurahumva ijya ndirimbo kubera Imana yaje hariho album yiwe imbere yava hari indirimbo zafuditse zandi ndimbo zigera kuri 6 ko twavuga tuti nimba warakoze indirimbo ya mbere ugakora ya kabiri uno musi ico gihumenga yarageze ku ndirimbo 4 nimba atari 5 niko afata indirimbo 6 tukazishirako hanyuma tukaca turansa album n'uburyo bwo kugupromotinga wenyene wiranse ni n'uburyo bwo kudandaza ni n'uburyo bwo kuronka abantu bazinjira mu gitiramo cawe barihe basi tunaronke na kandi nawe wari kuronka income kabisa uvuye mu oyaje nari kuronka nyene urumva mugabo ndumva tugira amahera ataraboneka twari inshuti kabisa urumva aho nyene mugabo amahera amaze kuboneka ndakunda abantu peniyere barasira ku ngingo oyaje mu bisanzwe uzonkunda ugombe ko je sindi njyanye amahera amaze kuboneka amaze ataraboneka twari inshuti twari inshuti mugabo amahera amaze kuboneka Alvella nawe ma entertainment bagiye bazima yo burya ibintu byose imivumo ihera he ihera ngaha nyene bro kuba bino bintu byacu bidatera imbere harimo niyi mivumo y'abantu harimo ma deception baza yumvire nk'ubu nimba jewe naradanda gitongo nkagura ivyuma vya studio vuga nti ndiranshije ndazi mu myaka 5 kuko wari wese abafise vision je navuga nti nawe ntu mu myaka 5 ndiko ndafasha abapeti sinzoburamwe abastare na babiri kandi namara kuronka abastare na babiri nzoca nicara basi tuzopuma dukora concert imwe mu mezi 3 mugabo turonke n'ibihumbi amajana 3 neza jeunesse none y'uwo munsi bikagumuko hatagize igikogwa turiko tuja hehe ntibona ko dushaka kuba dusanga turiko tuja ahantu hakomeye cyane oya pana ngo dushobora kuba turiko dusanga canke twaramaze kujaho ntitwabimenye ahubwo iyo turiko turaja si hazima ni habi cyane ariko turabona n'abantu bakwije imyaka babikora niho hari kibazo rero none kugira abantu bakwije imyaka batewe babikore aha niho hani cangaruka mba bano bana umwana afise imyaka 12 18 ashobora gukora bino bintu akamara ukwezi amezi 2 video zisohoka nta muntu numwe amutwara ngo amugorore mu babijeje jewe n'ukuri singomba kuvuguruza ibintu kuntu bimeze mugabo ngomba ngende direct kuko ibi bintu bibangamira twese igihugu kirapanze ntubizi kirapanze ku buryo uno munsi naho wovuga nabi president ahantu hose woburi hate kuba ku butaka bwa Ntare boba bagutoje intoki kirapanze ku buryo bw'uko uno munsi wovuga nabo umugambwe ahantu hose woburi boba bagutoje intoki eske aba bana bariko barakora bino bintu k'igihugu gipanze babikorera he none igihugu gipanze kuki batagorogwa ntituvuze ngo bafungwe oya n'abana bakiri bato naho bafata inkoni 200 ngaho babakubita igiti ukamyezere ku Burundi n'amakungu ati wa mwana twamuhanye bakubitwa igiti kabisa bano bana ndazi ntavyo yosubira none kandi nabandi ntibosubira igihugu ko gipanze kubati ndero gipanze ku bantu bari muri politike gusa umuntu abantu bariko barankwirikirana banyumve neza ibintu byose ni politike umukuru w'umugambwe
nyene iteka Reveriyano Ndikuriye hariho video nigeze kubona mu kiganiro yatangiye muri permanence y'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga ati igihugu kirapanze ati ibi biswi vy'inkona turabiforoma kugira bizokure ati ko dutegeza kuronka bazodusubirira kugira bizokure byigishwa umugambwe n'icari cyo gukunda igihugu c'est ça ariko biswi by'inkona hari abantu bariko kwanaliza ahanyene rero none ibiswi by'inkona birapanze kugira ngo bizoze gusubirira kudukorera mu ngata bikunda igihugu none aba bana ko bafise iyo myaka y'ibiswi by'inkona peut-être ushobora no kunasanga ari ibiswi by'inkona uko gukunda igihugu canke uko gupangwa n'aya ma video turiko turabona Yes, mahoro abandi namwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is John Mabuta arakora sabone kuri urubuga no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. No munsi twatewe iteka ryo kwakira umwe mu bamenyesha makuru mu Burundi, umwe mu nararibonye z'abamenyesha makuru mu Burundi. Afise amateka menshi maze gukora haba mu muziki, haba mu bintu byinshi bitandukanye. Jenda munzi yitwa Peniel Kamikaze ni umwe mu ba content creator uburundi bufise ndanababwira ko afise n'urubuga rwitwa uko nyene Peniel Kamikaze. Wewe uri ngaho ushobora kugenda ubagira follow ku rubuga rwiwe kugira ngo amakuru abashikiriza muzoze murayabona ku bwinshi ariko turaza kuganira no mu mibereho yiwe hama tuze tuganire no mu mibereho y'urwaruka rw'igihugu kuko tuko turabona ibintu byinshi urwaruka ruko rurakora rutesha imico n'akaranga k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. So reka tumwakire karibu cyane. Amahoro Imana bane namwe abane nawe ko barakwirikirana runo Mugwa Media. Ku Mugwa Media nizere ko bameze neza jewe meze neza ndashima Uwiteka aho bigeze. I'm good. Turatangura kubera ko ni ryambere cyo kuri urubuga rwacu Peniel Kamikaze n'umuntu nyabaki Peniel Kamikaze kugira ngo abantu bashobore kugusobanukirwa neza neza. Aje nitwa Peniel Ndagijimana amazina nahawe n'abavyeyi ari kuri karanga muntu na passport. Hama nitwa Peniel Kamikaze urashira ko 257 hari inyuma iri n'izina nahawe na entertainment reka bivuga n'ibintu n'imyidagaduro nukuvuga rero nk'abasanzwe ndumenyesha makuru first kigira kabiri nk'abasanzwe ndi mu artiste manager kuvuga harabaririmbyi bamwe mpagarariye ndabibutsa ko afise na studio record ibikora neza cyane ngahi Bujumbura sizi ko bibabwira kugira ngo haro studio record yitwa Mirror Makers imwe mu ma studio nibaza ko abarundi n'abarundi kazi bishimira kuko bimaze kubakorera ibikora inka byinshi si byiza ko umuntu nyene yivuga mugabo ni byiza ko umuntu nyene inyama hageze kwarura ziyarurira ni imwe mu ma studio imaze gufata ukuboko abaririmbyi tuza kuhagira benshi mukunda muri ino myaka kabisa reka je ntangure ku muririmbyi yitwa Alvella Muhimbare Muhimbare twaramumenye ubisizemwo uruhara runini cyane turashaka utubwire umudeclive Alvella Muhimbare mwakoranye gute ibintu byari bimeze gute mbega ntiyakugora byari bimeze gute kugeza naho kugeza isaha ntituriko turabona mugikorana byagenze gute Alvella Muhimbare Alvella Muhimbare ni umwe mu baririmvyikazi baririmba indirimbo mpimbazamana ariko kandi akaba no mukinyi w'amafilime bamwe ko bavuga ngo namareresi ni umwe mu baririmbyi cyangwa n'umwe mu bana Mirror Makers yishimira kuko ni umwe mu baririmbyi baje muri Mirror Makers
batarabona neza indoto zabo ukuntu zimeze mugabo uno munsi bakaba bazibayemwo. Jewe Alvella Muhimbare ukuntu twakoranye byari ibintu bita confidential, mba bya bintu biri confidentiel. Babona uri muri entertainment, umuntu araguhamagara akakubwira ati ndagukeneye dukore ibi nibi, especially nk'iyo babumva nyene ukunda gufasha abandi, barakwandikira akavuga ati ndakeneye umfashe. So ukuntu rero twakoranye na Alvella nuko Mirror Makers ari studio yakoze indirimbo, tuvuge uno munsi nimba afise indirimbo 10. Mirror Makers yakorewemo indirimbo zishika hafi kuri 6 canke 8. Kandi muri izo ndirimbo zahakorewe ni zimwe mu ndirimbo zatumye abarundi n'abarundi kazi bamumenya. Je rero ihura ryiwe hari mu mwaka wa 2020, if I have a good memory. Hari mu mwaka wa 2020 nuguruye Mirror Makers, kwa tugikorera mu Nyakabiga ajya kuri Avenue de l'Imprimerie kera yitwa Avenue de la Mort. Maze guhura na Cizo, Cizo boy, kera afise signature ivuga ngo Cizo, ni mu producer nawe nyine w'Uburundi abikora neza. Kera yari afise signature avuga Cizo on the beat. Iyo Cizo on the beat ryari nijwi rya Alvella. Hanyuma rero jewe Cizo ndamukuye muri Zengesi, vuga nti ndaguriye studio nkeneye mu producteur. Avuye muri Zengesi arambwiye ati jewe ahantu nari muri Zengesi, ikibazo kihari n'abantu ubona umenga studio ya production y'ama audio nta nguvu nyinshi bakishiramwo, bari muri video cyane. Ati je nanje rero ndashaka kwiyubaka kuko nawe niho yaragisohoka muri ETS Kamenge. Hanyuma ndibuka yuko Cizo namuzaniwe na D1, ko D1 niwe twari tumenyeranye cyane, asaba ibiganiro, azansaba impanuro. Kwico gihe D1 yaba mu Nyakabiga, hari umuntu yaramuhaye indaro, nanje naba mu Nyakabiga yarantemberera cyane, tuganira ibi nabiriye. Ndamubwira nti je rero nkeneye umuproducteur, cyambwira ati je ko D1 hajya producer arayizi. Arambwira ati jewe rero passion yanje no kuba umuririmbyi suko uba umuproducteur, nimba ubona ibi ndabizi sinumva ko no kwinjira muri production. Ati mbwa nzokuzanira umugenzi wanje ko Cizo na D1 bavuka hamwe ku gatumba kamwe, baranakuranye. Haso zose z'umuziki bazitanguriye rimwe, baja kuri coding Ngozi, ibintu nk'ivyo bakiba ikabarore hariya mu Kayanza. Rero niho D1 yashanzanira Cizo rero turatangura gukorana. Dutanguye gukorana rero Cizo yari amaze gukora indirimbo imwe ya Alvella Muhimbare, indirimbo yiwe ya mbere. Amaze kuyikora rero Cizo ntavuye muri Zengesi, bica biboneka ko na Alvella akwirikira Cizo. Mugabo igihe je twumvikana ibijanye n'amasezerano yo gukorana no kugirane, Cizo ntiyigeze ambwira ivya Alvella. Hanyuma turatangura gukorana na Cizo. Dutanguye gukorana na Cizo, Alvella akaza kuri studio nk'uje nyene kuraba Cizo. Mugabo imigenderanire yabo yari yahereye muri ETS. Akaza kumutemberera, je nkabona n'umugenzi aje kumutemberera. Alvella ico gihe yari twebwe mbere Cizo yamuhamagara Alvella, ntiyanamuhamagara na Alvella, yamuhamagara Alvella. Peut-être ngira ubu ni hari Alvella, ico gihe yari Alvella. Hanyuma Alvella akaza kuri studio, ndibuka yari afise TV online, hariho video ikunda gutrendinga Alvella, ni video zibiri. Alvella ariko arahostinga mu Kurukuru, hamwe n'indi ariko arahostinga LINO. Kijya gihe rero Alvella yari afise televiziyo alinye yakorera ko yari y'umuntu ari muri Etazi nitwa Rukundo TV, nimba nibuka neza. Hajya yarabaye umuhost rani. Alvella yarabaye umuhost. Mu nyuma rero, nyuma yaho niho
yaratemberera kuri studio haraho yaza bahejeje gukora ibiganiro yuka kijya gihe ama TV online niho yaragitangura kandi urumva bajya abantu bari etazi ni benshi nibo bari bafise amashene menshi ya YouTube kandi baravyirukira cyane ico bashaka bobo bakunda umuntu akora ibiganiro vyinshi kijya gihe rero urumva umuntu wabonye wese camusaba ibiganiro kugira biboneke kari karakora afise ibiganiro byinshi kandi n'abantu bari bafise amazina ico gihe ntibakunda gukorera kuri YouTube amaradio niyo yari afise power cyane rero Alvella kugira aronke ivyo biganiro haca bamwe bahuye na Linoji akavuga ati bana jewe ndi umujournaliste kubera ariho hantu babona umenga biroroshe ko gushika mu radio vyari bigoye huye na Linoji dukora ikiganiro bakaca bagikora Alvella yaza ngaho muri mirire hajya uko baca biha ihangiro ryo gukora indirimbo mu giyo izo ndirimbo rero biyiha iryo hangiro yo kuyikora jewe ntabizi donc urumva je suis pas informé mugabo nk'umuntu studio ari gwanje ndahatemberera kenshi ndahateramira umunsi umwe ndaza muri studio nsanga bariko bararikodinga indirimbo bariko bararikodinga n'indirimbo uzoyumva yitwa gute sindanibuka amatitre yazo indirimbo gusigira kabiri ya Alvella iyo ndirimbo yahavuye iherera kwa nani kwa uyu mujama Trick on Beat rero sanze bariko bararikodinga kizo biramutera usoni biranamutera nta boss ataki na kimuzi urumva uri kuri recordinga nta nakintu na kimwe nzi niho mu nyuma jewe nanje ukuntu meze peut-être ngira nico cyanatumye abantu benshi tumenyerana canke bamenyera canke abantu benshi bakiri hasi banyitura ukuntu meze jewe ndizera cyane mu mpano je umbwiye ko ufise impano nkabona hari ikintu ushobora gukora ndagikora ntabanje kuvuga ngo mpibi ngo dukora ibi ngo ataco nitaye ko navuga nti ureze uwanka gakura abaga umutavo rero urashobora kurera umuntu agakura usanga bimeze neza rero niho Cizo je narinjiye ndabona nyene ko Cizo yabonye ko ari karakora amakosa ndasohoka kugira ko je sinkunda ibintu byo kumara amazi umuntu imbere y'umuntu tutamenyeranye canke nk'imbere y'umukiriya ngo ndinjiye umuproducteur nje namwe ngo yanga ibintu wakoze sivyo bica biboneka yuko umenga nanje kuba brutal ko nanje nta ndero mfise sinarezwe ibintu nk'ivyo rero niho Cizo yacasohoka carambwira ati hana ati boss ati none biri gute ndavuga ati bimeze fresh ngibana ngo je ngo kwera ngaha ngo hari ikintu nagomba tuvugane ndavuga nti kijanye n'iki acarambwira ati burya rero ati uwo mukobwa je twamenyaniye muri ETS ati indirimbo ya mbere nije nayimukoreye ati bigenze ukuntu kubera je nari ngiye muri Zengesi barokeneye mu producteur ati hama jewe rero uyu umukobwa namutwaye muri studio ngiye bumupimireko ko hajya Alvella indoto ziwe ntikwari kuba umuririmbyi Cizo yamutwaye kujya ku mugenzi wawe uvuga uti kugira mbone ko nzi production canke kugira hazoza umuntu muri studio ndamubwira nti jewe narakoze indirimbo tuvuze indirimbo wakoze twumve nabwiye Alvella nk'umugenzi wanje titugende muri studio uririmbe ndagukorera indirimbo ku muntu umva umukobwa avuga ngo yaye ngo jewe ngize ibintu navyo noshobora kubera urumva yari umuntu ari passionné uririmba mu bintu vy'amasengero n'ibiki urumva avuga ati ogiye tugenda ati mugabo ntihagira hano na hamwe indirimbo izoje aragenda barayikora bayikoze muri Zengesi bari bafise ivyuma vya video bacavuga ati hana kakaririmbo tugakorere video nimba hari abantu bibuka Zengesi bari abatipe babiri hari Patrick na nde ubundi Patrick yari mu video videographe baca n'abantu banje cyane baca barakora iyo video ariyo ndirimbo ya mbere ya Alvella rero narabinsigurira arabimbwira acavuga ati rero kubera navuye hariya arije natanguye kumukorera ati yaje ngaha kugira ndamukorera ati kandi urabona rero nta namahera ahari ati rero ati vraiment mbabarire nagomvye guprofita utahari ati mugura abona ko waciye ubigwamwe ati sinzi rero ingene uri bubigenze nuko rero je ndavuga ati ndavyibuka ndavuga nti none gashahu umuntu ashobora kuba adafise amahera no munsi akazoyaronka canke ashobora kuba ari umukeno no munsi ejo akazoba atunze kuko
aracari na muto Yeah. imbere hiwe ntawe uhazi niko rero naca ndamubwira none vyifashe gute acambwira ati hariho umuntu ari muri etazini yakunze iyo ndirimbo yiwe ya mbere ati rero yifuza kumushigikira ati mugo uburyo ariko aramushigikiramwo samahera yamuhaye ngo ihetora amafaranga ati n'umuntu yavuze ati jewe ufise ahantu ukorera indirimbo woyikora ukambwira ibikugoye nkagira nkagufasha ati mugabo rero asanzwe azinanye na Trick ati no ndirimbo rero twariko turayikora kugira ngo azoje kwa Trick bayiheraheze ikoregweyo cyangwa ati je n'ukuri numva atakibazo nkuko nabigiriye n'abandi kabisa urumwe abantu bafise abaririmbyi benshi uri umuntu umaze guhura na struggle nyinshi twaririmbyi umaze gufasha nuko rero Alvella turamuhamagara mu nyuma ubwiye abana mwe mwisante yareze dukore turabe uko bimeze kandi iki ni kintu nuno munsi ndakigarutseko mvuga ko ari ikintu cyagarutse kika peut-être mu nyuma Imana imbabarire naracicujije ukuntu nacicujije vision yanje ko hari uko ndera abantu bagakura kumbure umunsi umwe one day bakavuga ati ujya muntu yaradufashije ataca amanje kudusaba bakarokonesa ati nimba nibuka ibintu Satubi yaririmbye ngo umunsi wampaye ngo uzumuhe n'ujya adafise avuga ati nimba nabo rero no munsi baronse bavuge bati ujya muntu yaratugwanye ko reka turabe natwe tugira icyo tumufashe nico cyatumye jewe mba connected impura n'abaririmbyi benshi bakicaruka niho rero hacakogwa iyo ndirimbo irakorerwa na video yayo harimo Fanira Vine irakundwa iragenda rero amara kuba umuririmbyi wo ngaho nyene muri studio atariho amahera aririmba ari inspiration akora hanyuma indirimbo zigasohoka ikintu nibuka kimwe ndibuka ko jewe muri Miremekazi nta muntu nahamara imiti hari abaririmbyi bari under contract nukuvuga abantu bari under contract baba bari abaririmbyi baje tukavugana tugomba dukora ibi nibi mugabo abaririmbyi benshi barabiprofitiramo ko Miremekazi yari studio irimwe abantu benshi je harimo n'abantu ntarinzi urumva kubera ikibaza kuri link up nimba ari umuntu ahuza na Kizo ari umuntu ahuza na D1 ari umuntu ahuza na AP ari umuntu ahuza na ndumva abapeti nyene bari ngaho urumva uwafise niwe yazimuzana je nkabasanga ngaho ngavuga ati ni ibintu bisanzwe mu nyuma turava mu Nyakabiga tuca turaza mu Kamenge aho dusanzwe tunakorera uno munsi rero niho haci yakogwa indirimbo yitwa Urugendo hama harakogwa indirimbo inyuma y'urugendo hakozwe indirimbo yaramatsiko yari indirimbo sinibuka mugabo ndibuka ko n'amatsiko ariho yakorewe urumva izo ndirimbo rero haragera igihe abamenyesha makuru bagenzanje nka Alvella asavye ikiganiro nk'ahantu akambwira bati umukobwa wawe yasabye ikiganiro ati mbe kubera katakubwira wewe utwisabire wewe dusanzwe tumenyeranye tuzinanye dukora umwuga umwe kuko muri journalism hari ukuntu jewe nshobora kugusaba ikiganiro ndagisabira umuntu ejo nawe ukazoronka umuntu ukakimusabira iyo rero je nawe tubisabana biba vyoroshe kumbwira ati bana we nawe rabo ikiganiro rero wasanga biriko birabaje na somehow kumva ko Alvella yo kwisabira ikiganiro bazi kakorera muri Miremekazi kwa Peniere kandi Peniere tumenyeranye je rero hari nk'abantu telefona nkababwira nti vyose ni vy'iwacu nti bahe nta kibazo biroroshe bikagenda gutyo kubera rero hariho ukuntu urumva je namaze kwinjira muri industry hari ukuntu umuririmbyi avuze ati jewe burya ndumuririmbyi wa Peniere cyangwa nkorera muri Miremekazi kwa Peniere aba journalist bacha bumva ati uyu muntu arisanze ko Peniere n'umuntu wacu nitutamufasha bizoba bigoye muga uko byagiye biratera intambwe twagiye kwisanga twubatse ikintu bita nka crew kuko nizere ni nka exclusive no munsi ntari bwavuga ahantu na hamwe burya Kizo amaze kuva muri Miremekazi indirimbo yitwa Amatsiko ya Alvella yari yamaze gusohoka I remember ko Amatsiko ni indirimbo yakozwe yaba Alvella yaba Kizo nta numwe yizera muri iyo ndirimbo mvuze kutizera muri iyo ndirimbo abantu bakunda iyo ndirimbo cyangwa abantu bakunda Alvella bantahure kuko jewe ndiko ndakora umuziki
ibintu byo kwizera ntibiba birimo urumva yeah donc no kuvuga nk'ubu hoze umuririmbyi ati Peniel nshaka dukora indirimbo ya gospel ibintu byo kuvuga ngo usenga he ngo bimeze gute birukunuku nuko kwizera kwawe komeze gute jivyo ntibiba birimo ico niyumvira gusa niyumvira good song abantu bashobora kwakira irimwe ubutumwa ikabafasha je ndibuka rero amatsiko bahejeje kuyikora naraje kuri studio Alvella arambwira ngo sha ndababwira nti biri gute bambwira ngo turahejeje gukora indirimbo ngo mbwa rero ngo wapi Alvella uwo ndamubwira nti wapi kubera iki ngo yange indirimbo ngo wapi kweri ngo je ngo numva ngo menga ngo ntiryoshe cizo cyane amaza ntikizo nibimeze gute nemwe havuye mukora indirimbo itaryoshe ciza cyambwira ngo genda wumvirize ngo iri hajya kuri biro mba biro ya machine sha ndinjira muri studio ndayiraba ndayibona arambwira cizo yitwa amatsiko ndayiplayinga ndayumviriza je cyambwira ntabwo rero urazi kuva wakora indirimbo iyi niyo ya mbere indirimbo niyo ya mbere kubera iki indirimbo ariyo ya mbere burya buri muririmbyi wari wese arafise style kandi buri muririmbyi wari we wese arafise public cible uno musi ngaha kumugwa haro public cible yawe bavuga ati kumugwa bakunda kuduha ibintu bimeze uku bashizeko tuba tuje kuraba rero public cible ya Alvella ni public cible ya Sandrine Kamikazi reka ndabivuge gutyo ni public cible ya nde ya korale komeza gusenga ni public cible ya nde kandi kuko urumva ni public cible ya abantu atari abanyamugi cyane ba bantu nyene baze kuntunga sindiko ndavangura abantu ku makartie mugabo umuntu wo mu Kinama ntaza gutahura ibintu kumwe nk'umuntu wo mwirohero kandi n'indirimbo zikunda kuvuma mwirohero sikuco kimwe n'indirimbo zivuma mu Kinama indirimbo usanga ikunzwe igitega urashobora gusanga itandukanye cyane n'indirimbo ikunzwe mu Kinindo ibi ndabyajansa ko ushobora gusanga indirimbo ya Dudu ari hit mu Kinindo Kiriri Rohero Nyakabiga mugabo ashika mu Kinama ugasanga indirimbo ya Alvella washika igitego ugasanga indirimbo ya Alvella Ingozi nizo ndirimbo zitwika imiririmbire ya D1 sico kimwe n'imiririmbire ya December December urashobora gusanga public yo mu Ngagara mu Kinindo Kibenga bavuga ati December ni karuhariwe mugabo ugaca usanga D1 nawe ugarutse ukaza Kamenge ukacuduga za Gitega za Rirare za Gatumba ugasanga bavuga ati D1 nawe ni rurangiranwa aho rero nuko rero navuga nti Alvella public cible yiwe ni bajya abantu bibereye ahantu bakeneye ubutumwa butari mu mamelodi agoye amena amaziko za Theogene hariya mu Rwanda kuko genda Theogene ntashobora kugira public imwe na Israel mbona nuko rero jewe nca ndavuga ati burya rero ino ndirimbo iyi ishobora kuba ariyo ndirimbo yawe isumba izindi ndirimbo zose avyanka video yayo baragiye kuyikora siho nari kandi jewe kenshi indirimbo za Alvella nizakogwa ariho ndi kandi kindi nuko n'ama video yazo ko yari koresere cyane na Cizo urumva yari koresere cyane na Cizo hari amakuru avuga ko Alvella Muhimbare bigeze kuja mu rukundo na Cizo ivyo urumva nkajewe ntavyuzi nkajewe nk'imyaka mfise kugaruka kwinjira mu rukundo ko bakizo baraba niho bari bagisohoka ya sogondere ibintu by'inkundo nabisangaho reka rero ndagusubiza inyuma gatoya ngo wavuze uravuga ati naricujije kubona ivyo nakoreye Alvella si Alvella wenyene turashari kuri Alvella harabaye iki kuri Alvella ukumva ko ukwicuza kubyo wamukoreye icyambere na mbere cyatumye nicuza indirimbo zirazimvye ico ni kimwe kandi kuronka umuntu akwizera akaguha studio ukoreramo bose sinivyoroshe kuko je ndavyibuka je narabaye muririmbyi je ndabize kabisa ikintu cyatumye ngaruka
nkajya gukora ibintu bya journalism bibaza ko ari igiki cye narabaye muririmbyi nararaba ingene twafatwa nabi mu ma kabura promotion umuntu akagusohora akakubwira ngo peti wowe ngo warishe ngo mugabo ngo mukombozi ngo araje kuririmba hari nawe byarakubaye ngo yoya ngo hari akantu ngaje gukosora mugabo warishe kandi warishe express mwumva kuronka rero ahantu producer yewe fizo yarigeze kuntu mifege mu buyenzi mvuye muri menya media hari kuri Serkinoti kurayibuka yari iri kwa Jeremy niga mu wa gatandatu bro urumva hano myifege mu buyenzi aho narisha amahera nayahawe na grand frère wanje cha wibaza rero urumva ico kintu rero nico cyatumye mu nyuma ngaruka kuko mu buzima bw'umuntu nibibi kwicuza mugabo haragera igihe wicara ahantu kiyumvira ukavuga ati none yego nimba ari bibi kwicuza kubera iki aba bantu feedback yabo itagaruka ndakubwire nk'akarorero for example wewe uri umujama turayagasana muri aba baririmbyi bose for example nka Alvella genda umumenyesha amakuru suko ndashoboye gutegura ama conference de presse ndashoboye kuba umatashe de presse ndashoboye no gukora ibindi bintu muri entertainment ariko tuki atararonka amafaranga duke hataraboneka amafaranga yaranyitura manager none bigende gute ko ndibuka ko hari na album ya Alvella yapfuye ko kiza amaze kuva muri Miremeka zakaja kugurura CB Music yiwe twari dufise umugambi wo gukora album ya Alvella ndibuka ko twari twanapanze ukibaranse kuri Pasika mugabo disque dire yari mu indirimbo ishiragira ikibazo imaze kugira ikibazo rero biba biboneka ko umugambi wa album upfuye ariho haci hasohoka ijya ndirimbo kubera Imana uri kurahumva ijya ndirimbo kubera Imana yaje hariho album yiwe imbere yava hari indirimbo zafuditse zandi ndirimbo zigera kuri 6 ko twavuga tuti nimba warakoze indirimbo ya mbere ugakora ya kabiri uno musi ico gihe yarageze ku ndirimbo 4 nimba atari 5 nitwafata indirimbo 6 tukazishirako hanyuma tukaja turansa album n'uburyo bwo kugupromotinga wenyene wiranse ni n'uburyo bwo kudandaza ni n'uburyo bwo kuronka abantu bazinjira mu gitiramo cyawe barihe basi tunaronke na kandi nawe wari kuronka income kabisa uvuye mu oya je nari kuronka nyene urumva mugabo udumva tugira amahera ataraboneka twari inshuti kabisa urumva aho nyene mugabo amahera amaze kuboneka ndakunda abantu peniere barasira ku ngingo oya je mu bisanzwe uzonkunda ugomvye ko je sindi njyana amahera amaze kuboneka ataraboneka twari inshuti twari inshuti mugabo amahera amaze kuboneka Alvella nawe ma entertainment bagiye bazima yo manager mushasha aba diaspora barajambo mushasha ibiki bishasha nibiki je nanje rero hakuntu meze petetre n'abagenzi banje barakunda kubimbwira ati peniere wewe ikibazo ufise uragenda ahantu ukibikana ibintu mugabo ntubivuge mugabo jewe mba mbona yuko atampamvu nimwe yotuma jewe telefone Alvella ndamubwira ngo erega ngo uraraba ngo mu mpakazi ngo muri Wema kuko kaza arabizi ko ndagashoboye mugabo ntashura kandi arabizi hageze ko niyo Wema kugira bahure harimo inguvu ziwawe kabisa n'amafaranga menshi kuko studio yubatswe n'amahera zuwo muntu rero kongera kuja gusaba je ngiye gusaba uwo ntimye gusaba uwo nahaye ucumenga yakaba ari uwo nimye nari kuvuga n'abana je regrette fort kubona ntamukoreye ibi nibi kuko nimba narahaye ikaze cizo muri studio nawe nyene akaza bagakora indirimbo for free none peniere ugeze isago mumbwire ko kuvyiza wamukoreye turashaka dushire ngaho ubujyaje cyane hari ikintu kimwe kwata nta kintu kimwe reka ndakubwira hari ikintu kimwe we ushobora gusanga atabona kari ciza nakoze erega birabaho birabaho ugakora ikintu wibaza ngo uri gukora iciza uyundi ntacakire nk'iki nkabona ni yuko nta ciza yakoze kuko je mbona ndabiraba kera je hari ukuntu papa twashobora kuvugana ikintu nkabona yuko umenga papa aramereye nabi cyane muka mu nyuma maze gukura ndatabona ndavuga ati bwa bundi papa ntiyaramereye nabi uko bwari ubuvyeyi hari n'igi gushobora gusanga ico gihe cyose bari muri Miremekazi babona ati peniere araturiye
ugasanga rero igihe cyo kubona ati peniere ntiyaturiye ntikiragira cyangwa abona bavuga bati ibi bintu peniere karadukorera turabideservinga ugaca usanga rero nk'icyo gihe cyo kuvuga ngo naka ngo umushimire ngo biki ngo cyangwa ngo bigende gute po je mu buzima bw'iwanje sinzi gusaba umuntu kumubwira ngo mpangu ibihumbi ngo 10 ngo ibihumbi 70 ngo ibihumbi 100 meme ngo ibihumbi 500 birantera isoni mu gihe mfise amaboko kandi nshoboye gukora mugabo kumva ko umuntu yombwiye ati peniere ubu rero nanjye ndaronse opportunity kujya wewe wari ufise opportunity ya studio tukarikodinga ku buntu ubu nanjye ndaronse opportunity ngomba ndaguhe nawe akazi ukore kandi winjize ubu ni nuko byategerezwa aho mba numva yuko ubu uri umuntu muzima nico kintu rero nakubwiye rero ndarogereta unamango ugiye kuraba n'ibiganiro byabo byose canke n'ibintu byabo byose nta hano namwe urigera wumva bamentioninga peniere uri kurahumva mugabo aya mango yo nkabo muriganya for example nk'ubu nkavuga ntoke indirimbo za Alvella zakorewe muri Mille Makers zikogwa ku buntu jewe rero ubu ndazikeneyemo ikintu hari reportinga kuri YouTube bakasanga Mille Makers reported yuko indirimbo bazifisemo ikintu ariko ntuzobikore tu urisire ko batari kundondera bari kukurondera urisire ko abantu batari kuvuga bati peniere ni inkozi y'ikibi peniere ni muhimbiri basi bagavuma bibuka ko peniere aba muga kubera nabaye umuntu mwiza nothing nta kintu na kimwe kigeze gikora nico kintu mvuga nti sometimes abantu bakunze kumbaza bati none kubera ko atama contrat yari ahari burya nimba ubona sentare yuzuye imanza suko atama contrat ariko ari contrat amiable ivyo birabaho abantu benshi ntibana bitahura ofete murashobora gusinya contrat muga mukaja muri sentare kandi mugiye muri sentare ntunatsinde kandi contrat yari ihari je rero umva sinkunda ibintu vy'imanza niyo mpamvu rero hagera igihe nkavuga nti none bano bantu twari ko dukorana ngo bigende gute no musi gusa nuko duhagaze cyane kuri Alvella ni benshi hari aba producer hariho abaririmbyi bandi mugabo usanga nyene kubera haragera igihe je mba nicaye n'ahantu kuko nk'ikintu cyambabaje bwa mbere cyankozeko kuri Alvella igihe batanga amahera we mitanga amahera ngo y'abantu bamufashije sorry jewe sinigeze negotiate izo contrat kuko Kizo niwe bari kumwe cyane Kizo niwe yazinegotiate cyara abantu basanze ahantu nicaye bambwira ngo mzengu utegezwa kudusororera nti kubiki ngoya ngo wasohoye ngo wareze ngo urakuza ngo rero ngo wasohoye ndavuga nasohoye ngwe ngo none ngo Alvella ngo ryari ngo yasinye muri Wema ngo bavuga ngo yuko ngo ngo abamufashije ngo bamuhaye ngo mahera ngo batanze envelope ngo naho nizere ngo vraiment ngo iyo envelope warashikiwe nanje atakintu na kimwe wabonye kimwe cyonyene ya deception ndamutelefonye yambwiye ngo urumva ngo je ngivyo nta na kimwe ngo no bivuga ko ngo urabaza Kizo ndavuga ati poa ni ibintu bisanzwe sindiko ndavuga gutya kugira ndamwararaze ndiko ndavuga gutya kubera inyuma ya Alvella hari abandi ba Alvella bazoza ukeneye nico kibazo bagomba ndakubaza ati ivyo bintu ntibikubira guca intege kumva wofasha abandi inyuma ya Alvella hari abandi bazoza ntibazoze bameze nkaho nimba byarashitse akanyerera bikamubako nabo nibaza ntibazoze bameze nkawe none ivyo vya Alvella ntivyaguhinduye ubwo canke uracari wa wundi nyine uko imyaka igenda abantu ahari abarundi bakunda kuvuga ngo intari nenge yindi nenge kandi uko imyaka igenda umuntu agenda arahinduka ubu ndafise ibintu byinshi byo kwitaho bisingano nyinshi bisumba cyane kwitaho abaririmbyi ubu vraiment ndameze nk'umuntu yahindutse gatoyi kandi ubu usinkikonta cyane ku bintu by'umuziki ubu ibintu by'umuziki vraiment sinkibikonta ko cyane ndabona ko nkwiye kwinjira mu bundi buzima kuko ivy'umuziki effort natanze guhera mu mwaka wa 2016 reka mvuge gutyo kuko jewe 2016 I remember ni wo mwaka wa mbere ntangura kwinjira muri iko miti service fise Melisane na Double J na baje bose waraba managers je nari communication manager muri iko twakorana n'umuntu bita Mishu Miracle hamwe na Patrick Harakandi yakorera muri RTNB jewe ni wo mwaka wa mbere ntangura kuvyinjiramwo twarakoranye hanyuma ndavayo nja muri Hope Talent hari yo Estanish n'umuhungu bitwaye bita Edwetron ubu asigagira ibintu by'amakaraoke yarageze no gusinya kwa bafamba bamwita difficile 5G harimo na Ismaili uyu
yahavuye aba manager wa Estanish banavyaranye umwana wa kabiri abose ndabazi urumva abo bose urumva turakorana mu nyuma mpava ndiva na Bedi Best twari kumwe ubita King of Mix ubu nk'umu producteur na Endo Mike ava yuko aja muri Abantu Boy hanyuma ndavaho ndagura ivyuma vya Hope Talent iba Mille Makers urumva ndakorana n'abaririmbyi nka Monia Fleur ndakorana n'abaririmbyi nka Alvella Muhimbare D1 ico gihe bari kwa nani uyu agape record kwa Clovis na Trust Beat baraza kukubera Kizono mugenzi wabo ya link up nyene ndakorana nabo igihe kitari gito baronka nabo nyene ama profi atandukanye kuko je ndavyibuka D1 n'umu producteur ariko haragera igihe ashobora kuronka abantu baza ngo bakorera indirimbo akazikorera muri Mille Makers sindiko ndamuvuga mugo umuntu wari wese afise aho yavuye ni nkuko nanje umuntu anzi amera ya production D1 yarari akaza akambwira ati burya mfise ikibazo kiniki nkamubwira bro muri kano kanya Jesse nshonje vraiment twara wagirane muga abonye nabo nibo bantu navuga nti uyu peut-être nimba aronsa amahera yo kujya ibijumbu no munsi ejo nawe niyaronka sinzohava ndamubwira nti D1 ndashonje ngavuge ngo yangu urumva ngo mzengo vyagenze ngukunuku wapi mugabo abantu bose ndibuka Jibu yanavuye wewe twaranakoranye n'ikiganiro rafwapase yanavuye no mu Kayanza aje muri Mille Makers ntanamuzi aje ku murongo wa Cizo yigira production muri Mille Makers arateba arayimenya bakazana LINO muri Mille Makers bagakora imiziki ya gusa urumva no musi Jibu na LINO aho bageze urahabona kabisa mugabo si babantu shobora kubwira ati bana maze namwe ni murabe ariko penier tukiraho nyene iki kintu ca deception kiri kuri wewe gusa kiri ku bantu bose ubundi abaririmbye ntibashima runo ubwo canke nibyo rafwapase nabonye kiri ku murongo w'abantu benshi bamufashije avuga ngo ashimira Oscar ni vyiza gushimira Oscar ni umwana mwiza nanje yarigeze kumufasha ndiko ndamanaging umukobwa araho muri Miss Burundi ariko ntigira ashimira na Fizo arangabira ikanzu ya gusa mzee respect arangabira ikanzu ya gusa afata umukobwa bagenda umwambike nawe azoje guhiganwa bere kabisa umugabo urumva rero deception mu bintu by'imiziki naranagize post kuri page yanjye ndavuga nti ni kamere urumva warumvise kiri kadashimira na Farias B umuntu aje muri entertainment cyangwa umuntu ariko arakorera muri entertainment kudashimirwa ni kamere ntuzave wiyumvira ngo urumva gusa ikintu maze kubona abaririmbyi ishima ryabo bashima aho bageze kabisa kandi abaririmbyi barafise hari ikintu bita baba muri kubu barafise ikintu bita attention iyo attention ntubona uno munsi jewe nokora ikintu nkaba trend imbuga zose buru zikavuga kamikaze I'm sure baca bagaruka ubona Alvella postinga ngo mutama wacu ngo nkuze umutima mwiza ngo waradufashije ubona Jiba kubitako Jibo bahora na postinga ariko we turanayaga right now ubona LINO ja kubitako ubona D1 kubitako meme na badaboje ariko right now ntashobora kubikora right now kubera ntari trend amuntu urumwa postinga ngavuge ko tuzinanye na Peniel kuko baca bavuga bati uyu ni twamupostinga tumuhaye credit tuzoba tumuhaye credit acaduga peut-être hari n'abantu bahora batwemera nawe baca bamwemera nawe ageko yes ibyo ndabizi je nigeze kubona na vlog ya Monia Fleur ariko aravuga ngene yatanguye umuziki indirimbo ya mbere yayikoze kuri 50,000 je n'amaresi yo mu gihe nugurura studio ndayafise amafaranga Monia Fleur yarishe je ndayazi kandi ayo mafaranga ntiyanayarishe kuko ayo mafaranga yahavuye arasubizwa urumva asubizwa 50,000 ari muziki wa 50,000 urumva umupetaraho niwe yariko arayikwirikirana iyo vlog ndibuko uwo mupeta ubu yaragiye na Etazini yarambwiye ati muzee ati wewe vrema ibintu dukorera ni byinshi ati hinge ngende gutora amahera
ndakugurira icunywa n'icyujya Kabisa. twari muri ville tugomba twinjire muri banki atora amahera acambwira ngo ahubwo nyene ngo nako ndaraba ngo vlog ya Monia ngaha ndariko aravuga ngo iko indirimbo ya mbere ngo yayikoreye ngo kuri 50,000 ariko arashimira bamufashije ngo mugabo wewe ngo sinigeze ndakumvamo ndavuga nije nibashima nije kutanyumvamwe n'ibintu bisanzwe nibashima deception ufise muhungu nani ndayifise umuntu wese arayifise nije kutanyumvamwe n'ibintu bisanzwe urazi ko aricyo kintu catumye je mpagarika ibintu by'ama video narabaye desi kabisa gukora ama clip gukora ibi muririmbyi akaza akakuririra naye roriro wahoro uyasa urumva mzee muririmbyi akaza akakuririra akabwira ndakinyiko nuko amara kumukorera ijya ndirimbo ukabona rose concert ijya ndirimbira baye nani ariko ntago telefone ati mugenzi byagenze uko wakoresheje dépenses zawe y'amakamera so ariko rero kandi ikintu kimwe nobabwira burya ibintu byose imivumo ihera hehe ihera ngaha nyene bro kuba bino bintu byacu bidatera imbere harimo niyi mivumo y'abantu harimo ma deception baza yumvire nk'ubu nimba jewe naradanda gitongo nkagura ivyuma vya studio vuga nti ndiranshije ndazi mu myaka 5 kuko wari wese abafise vision je navuga nti nawe ntu mu myaka 5 ndiko ndafasha abapeti sinzoburamwe abastare na babiri kandi namara koronka abastare na babiri nzoca nicara basi tuzopuma dukora concert imwe mu mezi 3 mugabo turonke n'ibihumbi amajana 3 canke naho aba baririmbyi bazopfuma batangura burira indege baronka amahera hamwe baza baravuga ati muze nimba twahora twicara ku gasima ubu reka tugende tukwicarike kuri zayani kuri nuko byategezwa kumenya hanyuma ubuzima buhinduke mugabo be urazi ko Big Fizzo yari ideni kubera muri paeje kubera bakiriku na badabo ninde yabikoze ivyo hari ideni Fizzo muri paeje kugira bajya bahungu abubaki ariko rwana je ndazi ko na Fizzo hari tu oya biratahuritse gusa ikintu kimwe abaririmbyi generation nshasha I think ko badasana generation ya ba Satbi ya ba Fizzo ya bari kuko jewe ikintu nkunda kumva ndakunda kumva umenga ba Satbi na ba Fizzo hari ukuntu bashimira abantu bakoranye kera hari n'igihe bigeze kuntera inkuru ya Fizzo na Kabusheshe Kabutruve arambwiye ati uyu mujama Kabusheshe Kabutruve ati n'umugenzi wa Fizzo de kuva cyane bayigideology bose ati kuva kera cyane bayigideology bose mugabo ni gake ukunda gusanga aba bapeti ngo mwaragendanye ngo mwarakoranye ngo warabahaye imitwe ngo waragize nte hari nuwo unandikira umwandikiye ukamenga nibindi bintu infwa je kintu rero nashaka kuvuga sinshaka kubavuga muri make ikintu nipfuza ko abantu bahindura mindset kuko je muri economy mw'ishure ibintu byose nize muri economy nasigaranye ikintu kimwe gusa iterambere ry'abantu rihera kuri changement de mentalité kabisa uno musi D1 ni yicara akajyana na Eric donc akajyana na Iteka yego D1 n'abantu baramuzi nivyo baramuzi mugabo nta muntu numwe abaho bamuzi ibihe byose urumva nibi biyayura mutwe byarabayeho kumva ngo urumogi ngo ruri kwicata mu nyuma haraza amaskanka haraza amakokaine biguma bihinduka bro barakuza no munsi yes mugabo Iteka bafise ibintu bashizemwo avaye kushika mu Iteka hari abandi bantu bagiye barashiramwe ibintu abo bantu bategezwa kubarokone ko ni uri inyenyeri niwe kinda kwereka kino kintu gituma gishobora kugira effect mu muziki w'u Burundi nuko hazogera igihe baba desi abantu bose je vraiment nk'ubu nakubeshe nk'ubu umupeta nyandikiye ngo urumva ngo nagomba ngumfasha iyo message no kuyishura sinda nayishura ntiwishura ya ndagufasha message menshi ndagufashe ube Alvella ndagufasha ube D1 ubahamagena yanje nzoce urumva ugume mu mibabaro idahera nzoce ngi hageze ko wikura ibikomeye petetre kandi nabandi bantu umva hari abandi nabo bifuza gufasha nimwaza abana ba mama munzoze neza nta bucuti buri mu miziki nta bucuti buri muri entertainment nta bucuti buri muri ibi bintu wewe ukeneye nimba muri ubona ko bigikunda kumujya mujye nimba amahera nimba bigombe bibese nkantimire nkuko Monia yavuze ayatange hamazogende gushinga intahe ziwe hariya mwaravanye ko nawe nini wavanga urumva ngo uri kurafasha ngo uri kurenyegeza aba bantu bameze
uze ko nanjye nari mfise gahunda yo gufasha gukora projet y'abaririmbyi muga ngiye numva deception izambaye ko nizizi wanyu kuko turaganira kenshi umugenzi ndakuzi cyane siraguhahuye nazo byatumye kabisa ndabihagarika so Peniel reka twinjire rero mu yindi nani ya kabiri ikibazo ushaka ngomba ndakubaze izi mbuga ngurukana bumenyi ziko zirahindura urwaruka rw'u Burundi ndiko ndavuga bino bintu mpamvu ndabikubadije n'ukuntu hari ubu video umaze imisi busirikira ku mbuga ngurukana bumenyi aho ubona umwana w'imyaka atarakuza n'imyaka 10 ushobora kuvuga ndashaka rero umbwire kino kintu wowe ukibona gute la jeunesse d'aujourd'hui uyibona gute ibandanije kora bino bintu kuko kino kiganiro turakeneye ko gishikira no ku bantu babijejwe ni giki ubona gikiye gukorwa bano bana uri kubabona gute hariho akaririmbo ka kera mbe kavuga gute mbwa komenga ko kavuga ku bakobwa baja kubaka bavanga guserega ubanze unwe muhungu bakunda kuvuga ngo banze unwe muri hangana mugenzi ni bugagare guca rutarera ofete rero kuruca rutarera no kugirane kuruca rutarera nukwizera yuko ivyo uri kurakora bikwiranye n'imyaka ufise canke bikwiranye nuko wewe umeze hanyuma ugasanga warasimvye etape Yano kera bavuga ibintu vya retour d'âge ubu naho hariho avancement d'âge uruguru umuntu gusimba etape umuntu ugasanga yaramaze kwa avance urumva ari kuri etape ya gatanu yarakiri kuri rimwe kizo video ngize imisi ndazibona education yo tuba kandi bambabarire jewe ego nivyo nta ukundwa na bose naho bifaranga ariko jewe ukuri kwiwanje imisi yose ndaguhagararira ni nako kubiri ni naco kintu je nama mpana jewe unkoreye ibintu ndakushobora kubwira ati bana ukuri kwawe nimba tutaja kuri uku kuri tugombe tubihebe uno musi mbuga ngurukana bumenyi tumaze dushime ko ari kimwe mu bintu byatanze akazi ku bajene benshi kabisa natwebwe turimwo inyuma yo guheza amashure abo bajene bakiyumvira ati tuzokora iki n'ubumenyi bafise bakavuga bati ntibigenze kuno reka tugire ibi bivanye n'iterambere aho rigeze hari abapeti kweri iraki 6 5 mu kwezi atari kibazo kuri bo kubera zirongurukana bumenyi aha mu Burundi wacu ikintu kivumye ni Facebook je hari abapeti nejo hari umu content creator twahuye arambwira ati jewe kweri ati hari igiteramo turiko turamamaza ati muri 20 jours baduhaye 300.000 urumva stadire ko uronse ibiteramo bibiri ufise menshi ufise iraki 6 iraki 6 ari amamega yawe na connection ukavyuka uvuga ati ndashira ko post mu misi 20 ukaba ufise iraki 6 urashobora kuriha inzu ya 200.000 canke ya 300.000 hama yandi nayo ukagura mu tumega tw'ukwezi hanyuma ukabandanya ukora aho tuvuze mu bintu byoroshe rero ngurukana bumenyi ni ikintu ciza caratumye abajene benshi bava mu bukene hariho je n'umuhungu twahuye sinomuvuga izina aherutse kurongora arambye ati mze ati je ndarongoye ati jewe kandi ndongoye mu rubuga rwanje rwa Facebook ati kandi nigo nizeye ko rugiye kugaburira umugore kuko hari ubukontra nyene umuntu asinya ego nibiraja ku rugero rw'abandi mugabo bivanye na PIB ingene mu Burundi tubayeho birapfuma kuko nimba uno munsi ugiye gupanga inzu y'Ibujumbura ukayipanga ahantu ukayipanga truasa hanyuma ukacukora n'ubwo rubuga rwa Facebook usenkana 1000 200.000 sasenkana truasa zirinjira wazanga mu kwezi uraronse nk'umuriyoni yego ibintu birazimbye pfumufata 400.000 za stock muracari babiri mu nzu warisha inzu amatara n'amazi urarishe omwe ubuzima buraza gucamwe usange nawe uri ku rubuga biko bigenda nk'iyo utomboye ugagera kuri calibre yo kumonetiza uronka ama publicité ukaronka nubwo bukeyi bwinjira kuko urumva kubera ko tutagira AdSense na nyakwigendera bugaga urayinziza kabisa bugaga urumva ni cyo kintu yari yavuze ati je ngomba mpambane naco burya n'uwamusubiriye nawe nyene ni Butoye Everine yari yavuze ati uno mugambo utegezwe kubandanya ko tudafise AdSense twinjiza dukeyi mugabo ufise urubuga rukuze nka Facebook rumeze neza ugasanga mu kwezi waronse izo $130 $150
hafi umuriyoni w'amarundi AdSense je mu Burundi twoja twubaka ama etage ibihumbi amajana 8 urumva yamaye kubaka etage kubajene kabisa urumva vyokoroha ico rero je ndagishima cyane kandi kuba abapeti bafise impano biransa muri ivyo bintu bakabikora biba ari sawa ariko bariko baza gute isabune urayironka ariko rero ngaho nyene nivya bintu nyene namara kubwira ati ukubaka suku janda ni wagendayo nimba utagize uzoruca rutarera hari abapeti rero bariko baragirane bariko bararuca rutarera jengize iminsi mbona umwana akiri muto je ndibaza nimba afise imyaka myinshi ngere bafise nk'imyaka je mwana izina ni handitse nimba ari Odi comedie Odi comedie umwana ari karakora ibintu hariho n'uwundi umukobwa umwana w'umukobwa nawe nyene ngere bafise mu myaka 14 13 nimba ari ibintu vy'ibiki nimba ari kids nimba ari kiss nimba ari biki sinda nabikurikirana cyane gusa urumva Facebook ari ukuntu algoritme imeze iyo abantu bamaze gukurikirana ikintu cyane nawe uyiri ku iyo Facebook baragusigera abo bana rero jewe bantunge bamburane mugabo nk'umuvyeyi buno munsi n'uwejo hazoza barambabaza cyane baranantera n'intuntu n'agahinda kuko content zonyene bakora uko bigenda kose uri kurabiraba bishobora kuba atari ibintu bonyene biyumvira babihabwa n'abantu babihabwa burya ubu hari indirimbo Bizo Wezo yigeze kuririmba yitwa baragukumbuye harimo umusitari vuga uti ngo haraje ngo nimba ngo haraje ngo ibiki ngo abaririmbyi ntibacandika ngo harateye umugera ngo bavuga ngo baririmbi zitambika urumva rero ubu haraje umugera rero wateye umuntu wari we wese aba yumva yifuza kuba manager ndafise umukomedie managinga ndafise ukina amafilime managinga mugabo bakibagira ko business management ni department no muri kaminuza zose kwisi zigisha career management uko nyene zigisha eske uri manager sawa urafise ubumenyi bwo kumanaginga ivyo ugiye kumanaginga uno musi rero hari ibintu byamaze kwinjira abantu n'umugera umugera w'aba followers je muntunge mumburane nifitiye n'aba followers 4,400 ku rubuga rw'iwanje kuri Facebook 4 si bake mugabo ugiye kuraba dashboard yanje peut-être sinzi ngira no gukunda amakuru ndabaha dashboard yanje irashobora gusoma 100 ku munsi by'abantu basoma ibintu by'iwanje kandi mfise ibihumbi 4 umbe 4 ugasomwa n'abantu 100 stadire ko ibintu buri kurakora abantu barabiraba rero no munsi rero haraje uwo mugera w'aba followers umuntu kumva ko afise aba followers ari no kumenyekana ugashireko kumva ko afise aba followers ari kibirenge kandi rero ikintu kyo kiratuma bakura bino bintu nuko babona ko babikora ahubwo ngo mangaruke kubera ko abantu rero bakunda bino bintu je ndacaza hiyo kuko jewe uyu mpaye ikiganiro ndiko ndavuga ibintu mpera hasi nduga kugira abantu batahura rero uwo mugera umaze gutora ikintu bita aba followers no kumenyekana wahabuye wica ibintu byose kabisa byose uno munsi umuntu aravyuka araronsa telefone nziza swat hari uwayimuguriye kubera urabona abantu baguma baja gupagasa imihinga itandukanye hari umuntu ashobora kugutamwe miliyoni n'inusu ukacugura telefone imeze neza umaze kuyigura ukajuvuga ati bana nabonye naka arakunzwe ku rubuga nanje ndagiye kugira bankunde ariko bano bana turaza kuhagira abo bana rero baronka inspiration umuntu aronse iyo telefone akacavuga ati je rero ko ndi umuntu akuze no haba ndabigira abantu bakaca bambona ukundi kuntu akaca abona ko akwiye gushuka uwo mwana kubera kuva na kera bamye bavuga ko umwana ari umumarayika akaca abona ko akwiye gushuka kamarayika kaze kadekona kandi kadekona naco bazokagira kazosaba ikigongwe bihere nuko rero akaca avuga ati jewe rero kugira vyorohe ndi manager akaca yita
mu kibazo ca manager ya uko kuba manager rero ukaca gutuma rero avuga ati none content ziza gukundwa n'izahe nibishumu nibishegu akacaja mu bintu ibishegu burya n'ikintu cyubaswe babita gute muri ibishegabo ibishega akacaza mu ivyo bintu kuko ibishegu tugarutse mu bintu byo kwemera navyo nka twebwe abantu twemera ibintu byo kubandwa ibishegu n'ibintu byubashwe ibishegu mu yindi mvugo n'abakorezi ya urumva mu nyuma rero bakaca bazana izo content abantu rero kubera iki babikunda voilà abantu impamvu babikunda hari ukuntu abantu bamaze kwigira nk'abantu umenga bararushe bakaca bibaza ko ibintu byari byo byose rero ari kuvyakira kandi bakibaza yuko ibintu byose bica ku mbuga inaperci urumva biciye uno musi birenganye bigiye mugabo atari ko biri abantu rero kaza ngo nakane ngo turiruhiye mu mitwe banangurika ngo tuze ngo duhindure ngo ibintu ngo politike wiraturuhije ngo marango ngo ubuzima ngo buraturuhije marango ibi nibi ngo reka twitwengere utwenga none ivyo nivyo bitwenza kigingi katwenza mutima ubwa mbere agitanguye yarabigira eske nta bantu bariko barapfa mu mutwe bwana we baramuhanura arabiheba nta bantu bariko barapfa mu mutwe kubera naho rero mbega ko turi imiliyoni 13 z'abarundi uno musi we urizera ko ni waronka ndamona haraba murambona kweri bakubita umiliyoni n'ibihumbi 300 umiliyoni n'ibihumbi 400 none gashaho umaze konona abantu miliyoni n'ibihumbi 400 voilà mu miliyoni 13 urizera yuko uri gukora ikintu ciza nuko rero bakaca bakorokera muri ivyo bintu bakabikora nukuri kw'Imana agenda kubwiza ukuri hageze ahantu numva nsesemwe sinzi ko duplay araka video urumva hageze ahantu nyene numva nsesemwe kandi nukuri banyihanganire nivyo bintu je n'abamfa n'abari none aba bana rero barafise abavyeyi canka abavyeyi babo abavyeyi ushobora gusanga baba bafise mugabo abavyeyi atama smartphone bafise batanabimenya uriko uravyumva bino bintu rero bikaguma umunsi bazohura nabo niwo munsi rero azomwereka ati muvyeyi ati wabonye wa mwana wawe tukiraho nyene ashavuga ati ageze nga tukiraho nyene urabona neza jeunesse none y'uwo munsi bikaguma uko hatagize igikogwa turiko tuja hehe ntubona ko dushaka kuba dusanga turiko tuja ahantu hakomeye cyane oya pana ngo dushobora kuba turiko dusanga canke twaramaze kujaho ntitwabimenya ahubwo iyo turiko turaja si hazima ni habi cyane ariko turabona n'abantu bakwije imyaka babikora niho hari kibazo rero none kugira abantu bakwije imyaka batebe babikore aha niho hani cangaruka turabona ba cheval bariko bakora ibintu nk'ibi nyene bijari nkabijya nyene kuvuga ibintu nkabijya ntaco bibatwaye cheval sindi bumujije cyane urumva ko cheval imyaka yo gufungwa arayikwije urumva ahubwo cheval abigize bigapasa uko nyene inzego nizo tuca tubaza zibiretse naho inzego zibiretse urumva niho hani rero nagomba nze direct nimba bano bana umwana afise imyaka 12 18 ashobora gukora bino bintu akamara ukwezi amezi 2 video zisohoka nta muntu numwe amutwara ngo amugorore mu babijeje jewe nukuri singomba kuvuguruza ibintu kuntu bimeze mugabo ngomba ngende direct kuko ibi bintu bibangamira twese igihugu kirapanze ntubizi kirapanze ku buryo uno munsi naho wovuga nabi president ahantu hose woburi hape kuba ku butaka bwa ntare boba bagutoje intoki kirapanze ku buryo bw'uko uno munsi wovuga nabo umugambwe ahantu hose woburi boba bagutoje intoki eske aba bana bariko barapfa bariko barakora bino bintu k'igihugu gipanze babikorera he none igihugu gipanze kuki batagorogwa ntituvuze ngo bafungwe oya n'abana bakiri bato naho bafata inkoni 200 ngaho babakubita igiti ukamyezere ku Burundi n'amakungu ati wa mwana twamuhanye bakubitwa igiti kabisa bano bana ndazi ntavyo yosubira none kandi nabandi ntibosubira igihugu ko gipanze kubati indero ntigipanze gipanze ku bantu bari muri politike gusa
umuntu abantu bariko barankwirikirana banyumve neza ibintu byose ni politike sinzi ko ntahuwe we politike ndazi urayizi ibintu byose ni politike uvuze ko ibintu byose ari politike kurya ni politike kunywa ni politike kwambara ni politike imibereho ni politike ivyo ni vya bini bavuze ngo urumva ngo ni muvuga ibi ngo mureke ngo politike oya je sinanakunda mbere no kuvuga ngo politike ngo biri kunuko mugabo uno munsi umukuru w'umugambwe nyene iteka Reveriyano Ndikuriye hariho video nigeze kubona mu kiganiro yatangiye muri permanence y'umugambwe CNDD-FDD ariko aravuga ati igihugu kirapanze ati ibi biswi vy'inkona turabiforoma kugira bizokure ati ko dutegeza kuronka bazodusubirira kugira bizokure byigishwa umugambwe n'icari cyo gukunda igihugu c'est ça ariko biswi by'inkona hari abantu bariko kwanaliza ahanyene rero none ibiswi by'inkona birapanze kugira ngo bizoze gusubirira kudukorera mu ngata bikunda igihugu none aba bana ko bafise iyo myaka y'ibiswi by'inkona peut-être ushobora no kunasanga ari ibiswi by'inkona uko gukunda igihugu canke uko gupangwa n'aya mavideo turiko turabona twe turasaba leta bano bana ko jewe cyo nsaba yoba kuso apana nk'umunyepolitike apana nk'umwene gihugu nk'umuntu akeneye yuko urutonde rwa mbere ruhera ku ndero especially y'abana bakiri bato ahantu hagira ikintu gikozwe kabisa hagira ikintu gikozwe turasabye dushimitse abantu babijejwe byari abantu maze gukontakta hagire abantu ndababwira nti bana ba mama jewe ndabizi ibyo mushoboye mu gihugu aba bana kweri tubareke ukunyene igihugu kirapanze kirimwo imbonerakure kirimwo guhera hasi kuduga kugeza hejuru inzego zose kandi zishoboye gukora none habuze iki ibi bintu bihagarare aba bana no kuza turabakora aba bana ndabizi hari abantu benshi baza kubona ino video kandi n'aba bana nabo nyene barimwo uzamba batanga ngo yaye ngo bumvira ishari ngo kubera ngo bamenyekanye ngo kubera bagize nitwe twarigeze kumenyekana kandi twe turazwe turazwe mugabo ntitwigeze tumenyekana mu mafuti nkaya ablize nta mwana w'umuntu yisoneye yubashiye uja gukora amafuti nkaya benshi baca bavuga ngo tuko turavanga entertainment na politics no suko umuntu aza gukora entertainment ari smart mu mutwe aba yamanje guhabwa indero kuva gikura c'est ça twongera duhamagarira abavyeyi kubera iki ndakubwire mab kuva wewe imyaka yose ubayeho kuva tuzinanye hari ibintu by'amaskandare canke ibintu by'amabeze y'uburofarofa uranyumvamo kubera iki kandi natwe dukeneye gukora ivyo bintu kugira tumenyekane twobikora cyo twarigeze kwicarana na Fizo umunsi uraho yarasohoye za album zibiri hari muri CCF ndavyibuka ico gihe hari haje kuba conference de presse ya isanamu mangare edition ya kabiri nimba itari ya mbere sinibuka neza ya album yiwe zari album zibiri turicarana arambwi yari jewe Fizo Nova Stein undi muntu twari kumwe ninde urumva aravuga ati Nova aba bapeti bariko baraza muri game hari ibintu badatahura ati beze zirabaho ati mugabo beze haro beze zidakenewe haro beze gusubiza hasi for example nka beze yazimije Olege yavuze ngo urumva ngo ndabazaniye ngo n'abamasera ngo bavuye ngo hariya ngo bazoba bari kubaragira ibintu yarazi ko peut-être kwinjira kandi mu mpimba azogaruka yabaye igihangange nkuko yayigiyemo bwa mbere akava ari big artist ari igihangange kumbe ntiyamenye ko kubasubiyeyo agiriyeko urahumva
Fiza aravuga ati rero aba bapete hari ukuntu amabeze hari ibintu bapanga ati je n'uno musi je ndi Farias ati je nkeneye gukora beze ati ubu gashanova je nosohoka ngaha muri CCF nkahagarara hajya imbere ati nkaca mpisa ari Fizo ati urisire kiyo foto uno munsi itorari itembereye ahantu hose we uzi ati none kubera ko ivyo ntabigira ati man tije ndakuze tije ndakuze tiko twarakoze umuziki atabeze irimwo ati abantu baradukunda baratumenya badukunda nk'abantu yego nivyo twe batubwira ngo turabanywara umogi mugabo nta butandero twari dufise ngo badufatanye ngo n'umukobwa ngo mwihoteli ngo ndiko ndavuga ngo je ujya mukobwa ngo cyo mumpa ngo no mugira ibi nibi urumva ngo ngiye ngo kwifotoza ngo ifoto ngo ndi gusa ngo niho ngo iyo foto ngo abantu wacaye ngo bakaca bamenya ngo umuntu yifotoza gusa ngo ninde ngo ngiye ugira iki gati niyo mpamvu rero abapete bari bakwiye kwiyubara kabisa uri kurahumva twebwe twarakoze ibino bintu ikintu wasanga kije kikavuga ati peniere ibi wasanga ari cya kintu nyene je ndibuka nka crochet yigeze kuba hagati yanje na Elipro y'indirimbo zibiri yaragiye cyane mugabo se kwasa memeje n'abajournaliste bagenzanje byarabagora kunturukira kuko peniere ari muri entertainment yimaze mu myaka myinshi mugabo nta bintu by'uburofa turamwumvamwe iki kintu akoreye Elipro ni kintu kiri serious kijanye n'akazi kuza kumubwira rero ngo urumva ngo wewe ngo ibi nibi biraza kutugora aho tumuca kuko si wa muntu ari muri bino bintu rero no musi rero hari abantu baca biyumvira ngo urumva ngo bakunzwe ngo bagize nte ngo ibiki nibiki ngo no ikibazo sico ni hari abantu bakunzwe ku mbuga ngurukana bumenyi bakora ibintu byabo mu mutekano ndaguhe nk'akarorero Firijasemika afise aba followers banganiye benshi aradekona Ozira koze afise aba followers banganiye benshi kabisa aradekona none kubera iki baba bantu babafise kandi batadekora ayishuba ko kujahaye uvanga umwana w'imyaka ingayo ngo yewe ngo tugiye ngo mu mahoteli ngo ndakugira ibi mama ngo none ngo je ngo ngaha ngo ntimumbona umupetite w'imyaka 13 ataramenya ngo ejo ngazoba ari hehe hariho n'uwundi nabonye rafapase ngaha avuga ngo urumva ngo niba murongore ngo abahungu leta ngo bafate je uje mukobwa uje mu Egisia sindamubuza kumenyekana kuko n'abantu benshi baje bamenyekanye twe tuhari kandi bafise n'ibyo bafashije mugabo uri kumenyekana gute nabonye mutima amuhanuye ngo we ntacu ufise wo mpanura mbone Nerinati nawe nyene nubwo ivyiwe nawe biterade mbona aramuhanuye ngo nta nico wo mpanura nza numva razanye ngo kakabirisi rero ngo ni imyaka ngo maze kumbuga ngo ndagusumbya aba followers ako kantu kabisa aravuga none aba followers sekwa if you have followers udafise mindset imeze neza urazi ko ubwo ushobora aba followers benshi ukaruka n'ujya muntu ifite ibihumbi 10 none ubu muri none nk'ubu ndaguhe nk'akarorero je ko mfise ibihumbi 4 je bibaza ko umuntu anondeye ati ngomba umpostingira ibintu twamamaze how smart I am kudiskita amapri kwereka umuntu ivyo twifuza gushikako bibaza ko ari byo cyo kimwe n'ujya bari araga ibintu je ndashobora kunegocier diriya bien n'amafaranga nkayaronka mugabo gusumba wowe ndaguhe nk'akarorero aha n'abantu bangahe bakora ivyo bintu basumvya aba followers tuvuge nka Keza basumvya aba followers nka Jimbere basumvya aba followers Yaga basumvya aba followers Irisi News why bataronka madiri ibi binyamakuru ndondaguye bironka c'est ça kubera iki kubera umuntu aricara akavuga ati jewe n'ubu yego nivyo kuri 11 mu Kamenge harazwi muwo mbona ndahagaze n'icubahiro mfise araza kuvuga ati mama we ati umuntu wapisivye that's true kabisa nico kinone ko nakubwira hagiye muntu nyamukobwa ngurumva ngo n'aba followers ndavuga ati ye ndavuga ati uyu muntu
ni kijuju kugeza ku rugero rw'uko aja kwirata aba followers. Ibyo nivyo vyishe n'abaririmbyi mu mitwe. N'abaririmbyi rero ivyo biri mu bantu bavyishe. Byarabishe kabisa. Basanga ngo je mfise ngo brand ngo mfise abantu benshi bankurikirana. Umva gasanga bya bintu byo kugara promotion akazi kiwe ntari karagakora ko bifo. Uno musi hari umuririmbyi akubita 1 million views. Jimmy sese nabanda bivuga. Respect kuri B-Face. B-Face n'umuririmbyi ari smart somehow. Peut-être ngirane bivana n'umuntu bakorana nawe ari very smart. B-Face n'umuririmbyi no musi ngome ndabivuge. Yajanye na generation zose kuva amenyekanye. B-Face ni yasose muri 2016. Yakera ni ubu bose bari kumwe. Arazi habo bakura kuba. B-Face kuva muri 2016. Hari umwaka adafisemwe hit. Nta numwe. Kandi B-Face Peut-être ngirana kubera ari umuntu nyene namenye nawe nyene kuva kera. Ari mu baririmbyi jewe kuva ndamumenye yateye aduga. Ntiyasubira inyuma. Yateye aduga gute? Ibikorwa vyiwe. Ukuntu vyagiye biraduga. Ukuntu yumva imyambarire, ukuntu yagiye araduga, imibereho, kuduga from ghetto kugeza kuja gupanga from zero to hero. From kugenda n'amaguru kugeza gutunga imodoka y'imiliyoni 70 na 90. Uriko uravyumva? From kuba ata bintu nyene biboneka vya hatari bihari muga kugeza ahantu uba brand ambassador ugasanga nyene ugumuduga. Hari umunsi urumva B-Face ariko arakora interview yo kwidoga. Oya wewe uramaze kumva yo kwidogoye. B-Face ugiye ndamaze kuyumva. Urumva B-Face ugiye ukamubwira uti bana B-Face je nkone nkeneye ko dukora nibi. Arakubwira ngo sawa. Ngo ibi ngo hinge ngo ndaguha umuntu muvugana. Uwo muntu muvugana ari very smart. Arakwereka bipanze uku bimeze uku biduga uku biruku nuku. Harabaririmbye no munsi ushobora gusanga mbere n'imbuga basumbya B-Face. Ushobora gusanga mbere anashobora kunganisha hit zine. Muga B-Face ugasanga yakubisemo hit imwe, hit zibiri. Muga ko usanga B-Face every show ari mu baririmbye bakora show nyinshi ngaha. Kubera iki? Timu yiwe bari smart apare yo kuba nyene bafise aba followers benshi bafise mugaba bari smart mugaba hari abantu ngaha batari smart ari umuntu narondera ukwezi kose utazofa wigeze utora wamutora naho kandi ugasanga ni n'umuntu mwagogwanye w'umuhimbiri umuzi ngaho mukija kugura ibirato vy'ibihumbi 4 ibihumbi 5 hajya mwijabe ukaza bawe ngo bro ngo je ngo urumva ngo narindushe ngo none ngo wandonde ngo kuva ryari kuvuga ati what fuck Daniel reka tuganire vyinshi urumva niyo mpamvu ko nubwo wewe je ndacari aho hantu kuba followers kugira aba followers utari smart mu mutwe uguma uri kwa kundi nyene afwa passe nagiye kuraba mbone akabana posting ujya mukobwa ngo urumva ngo tumubonye ngo ari ku moto ngo bari babiri ngo yego nivyo ashobora kubikora nka base mugabo kandi hari ikintu kimwe gishobora kukuduza nimba yaravuze ati twebwe dusaba leta abahungu baturongore bikaba byari bimusohoye mugabo ushobora kuguma muri bijya nyene urahindura ngo mubona gute ngo umuhungu ngwanje akuje ibyo yari posting WhatsApp ukavuga none uyu muntu n'umuntu afise ubwenge ari kuragirane urumva haro gukura ugakura nyene ukiyubaha natanze akarorero kuri B-Face nk'umwe mu bantu bari muri entertainment yego nivyo nawe nyene sometimes hari gaharirimba indirimbo ukumva kirimwo nyene utuntu mugabo ari muri entertainment nimwe nari mu muntu arashobora kugira gutahura inyandiko kabisa ariko mugabo ushobora ku misi yose kwama muri vya bindi kwama muri vya nyene kwama muri vya bindi kabisa bene reka tugushimire cyane Jereka nshimire kino ciza duhaye ciza kabisa mbwira abantu bose kino kuba gisheni ngagera kure kabisa kino kiganiro kitreze interesa ku bantu bose umukuru umuto umusaza bose kabisa turagushimiye cyane Jereka ndagushimire nshimire n'abadukwirikiranye ndabasabe ariko turagukeneye ko
akazi kawe mwino mwanya kameze gute braza jewe ngoma ndabivugire ngaha kuko hariho umwibutsa ngo ntanzu ya Musa ya kubera ko hari abantu ngaba dukurikirana hari umwibutsa bavuga ngo ntanzu ya Musavyi yahiye ya kandi uja gukira ingwara arayirata ya mvuze ko atanzu ya Musavyi yahiye rafapase narashize ku rubuga rwanje ndavuga nti jewe ko yari umuntu yondosa kamera nanje nkakora narayibonye post ya wanje nta impact byazanye byarazanye impact abantu baravuga bati twebwe vraiment gira groupe turabe ico tworonka twemera kuva kera groupe sinayikoze kubera jewe ndanka kubinjyaja hari umuntu yaciye andondera ambwira yuko ivyo bikoresha bifise mugabo mu nyuma sanga sinzi karukumbesha sinzi n'ivyo ari byo je nanje hamaze kwinjiramwe umuntu akavuga ati jibi bikoresho ndabifise no bikuroza nta mpamvu yo kujya kongera kubwira abandi bantu ngo nibi ucumenga wabigize kugira uronka amaronko navuze nti uyu muntu nimba aje kugira ngo amfashe bikaba byabonetse nta mpamvu yo kujya kugora abantu ubwo twaravuganye turavugana mu nyuma mbona umenga yaribeshe ubundi abantu bo kuri Facebook reka shaka ndakivugire ngaha burya YouTube dufise abasirimu siri kuri Facebook ya YouTube na Instagram ya hari abasirimu ubonye umuntu kuri Instagram akurondeye abantu bakurikirana YouTube kabisa mwihamashi mwe muri abantu b'abasirimu kuri Facebook ntuze wemera iki ku muntu akwandikiye bro urumva hari gusanga wacandikiwe n'umuntu urumva rero mu inyuma yaho rero byace bigorana gusa jewe ndifuza ko umuntu wari we wese yoba ari abadukurikirana ngaha rero ndazi turafise aba boss abantu peut-être bashobora kuba kunze peniere kuko jewe abantu benshi bamenyeye ku radio nk'umumenyesha makuru yabigize umwuga umumenyesha makuru mwakunze bashikiriza amakuru atandukanye bijya bintu ndifuza kubibandanya ku mbuga ngurukana bumenye abantu mugume muronka amakuru agezweho yo mu karere ndetse nayo ku isi nukuri umuntu yumva yo kumva byamukoze ko yondondera ndakoresha Instagram nka peniere kamikazi 257 ndakoresha Facebook uko nyene ndakoresha X ariyo Twitter cyangwa nubwo yondera je noce ndagutamo nyene canke akurondere kugira ngo jewe ndonke ibikoro eka nahitoba kamera haronka telefone nubwo wa telefone imeze neza na kaminutu micro nkabikora ivyo rero ndabivuze kubera ikara abantu nabonye mu makomantere baza ngo aha rero ngo wicaye ngaho ugadugufashe brand jewe iyi industry narayikoreye izo komantere zo kuri Facebook ariko ndazizi na jewe iyi industry narayikoreye ngome ndanabivuga abantu bose baciye muri Mirire Makers no musi bariko barajya ivyamwa vyuko baciye hajya ni kubera wewe ibi bintu ntivyo bananira abo muri Mirire Makers ahubwo bari ibi bintu ntivyo bananira mugabo kubera ari ntashima no post iraza gusha kuri Facebook bagiriyeko kabisa none uno musi ndaguha karorero ujya wema yo buri miliyoni 2 avuga ati Alvella ujya muntu kweri yagufashije twabonye araremvye ni hebana hegenda murabe mu muguri agure n'agatelefone kameze neza kari smart nawe yiteza imbere basi ntazoducore mugabo yiteza imbere uno musi baza ko diwanize umunanira uno musi baza ko jibu na LINO jibicaye bakavuga ati bana muzehe hariya kweri twora bico dukora bro ino uraronka telefone ukoze ikiganiro ku mugwa mezi mugabo urumva tugeza kuyironka abantu ndakenye uno musi tegeza ino ndwi ntera dutanga utarose abantu nkuba hari abantu bacha bimvira ngo umugabo iniyo propagande jewe twiyemeje bacha ngo umugabo ngarasaba ngo umugabo ngaragize kera nkifise naratanga nkifise naratanga kureje abantu banzi nkifise naratanga none wema entertainment LINO Alvella bande abantu mwose bazi kubafashijwe na peniere kamikaze nibazana amafaranga gure telefone cyane ubuko nakenye rero ndimbwa nduwo guta mugabo kera mukinterefona ngo none mzengo dukore gute urumva ho mwarabona yuko nari mfise urero ndakenye kabisa nshaka mundamire nanje n'abafana kumbure bankunze kuva kera ndashaka mu ndamire kandi ndabizi ko 2 million zo kugura telefone iri smart nkakora ibiganiro nanje nkiteza imbere nkagaburira abana ntimwozibura kabisa reka rero tugushimire cyane ndazi I promise you indwi dutangura abantu bo kumugwa medio abantu bari inkarene yalo abantu bamusumeno guys I know very well ko kino kintu mutokinanigwa so turabakunda cyane ego